Reka asubire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka asubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata c'umutekano niho tugira dutangurire amakuru yacu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo icuka kibi casubiye kuduka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba Prime Niyongabo ko yakongera kurungika abasuda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa Prime Niyongabo nawe yatangaje ko adashobora kongera kureza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahubwo ko ngo baguma mu gihugu bagacungera umutekano w'igihugu hagati ndetse no ku mbibe z'igihugu zihana urubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ubugiye kandi ingabo z'u Burundi FDNB zari zimaze igihe ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zihanganye n'imigwi itwaje ibigwanisho nka AFC M23, ariko mu minsi iheze na cyane mu mwaka uheze ingabo z'u Burundi zarakubiswe icuro zirambuka zigaruka mu Burundi, ndetse zikaba zari zahunganye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC harimwo na Wazalendo ndetse na FDLR. Bikavuga ko rero zari zashikanwe mu kibanza c'imwaro, aho ndetse ngo zari zirindiye ko imidugararo igabanyuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru twarose avuga ko imishamirano yabaye hagati y'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'imigwi itwaje ibigwanisho nka AFC M23 ngo vyaje gutuma umutekano uhungabana muri Kongo, ndetse biza no gutuma ingabo z'u Burundi FDNB zikubitwa zisubira inyuma. Hari amakuru avuga ko mu Cibitoke ca Rugombo naho hari hatewe ibigwanisho cyangwa se amabomba aremereye, aho ndetse abanyagihugu bashingaga intahe bavuga ko kuri ubu ngubu ivyabereye mu Rugombo ngo vyari vyabateye ubwoba. Hari ibikorwa rusange vyari vyahagaze, harimo nko kubudandaji, amashuri ndetse n'ibindi bikorwa by'abenegihugu vyari byahagaze bivanye n'ubwoba bari bafise. Perezida rero Ndayishimiye avuga ko yari yafashe ingingo yo gusubiza ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo zijye gufata igisagara ca Uvira. Mu gihe kandi Uvira yo yari iriko iragenzurwa n'umuhari wa AFC M23 nyuma y'uko wirukanyemwo ingabo z'u Burundi ndetse n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC nabo bavadekanyije guhangana n'uyu mugwi witwaje urwanjo wa AFC M23. Perezida Ndayishimiye rero ntago yumvikanaga neza na Prime Niyongabo ingene abasuda b'u Burundi ngo bajabutse uruzi rwa Rusizi bakagaruka mu Burundi ngo batarwanye intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yumvikanye mu majambo avuga ko ngo ingabo z'u Burundi zigomba kuguma hamwe kandi zikarwana urugamba rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubera ko zarabisinyiye. Mu gihe kandi ingabo z'u Burundi zo zivuga ko zitazi ico ziriko zirarwanira mu ntambara zirimo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare baba 10,000 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gushigikira igisoda ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwi itwaje ibigwanisho nka Wazalendo, murantunga nka imigwi itwaje ibigwanisho nka Red Tabara ndetse n'ihuriro rya AFC M23. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu amakuru ku rubuga bivuga ko Prime Niyongabo ndetse uramutswe igisirikare c'u Burundi ndetse na Perezida Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi batameraniye neza, kuko Prime Niyongabo adashaka ko ngo hagira ingabo zongera gusubira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko Perezida Ndayishimiye we bivanye n'ivyo yumvikanye n'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, aguma abandanya asaba Prime Niyongabo ko byo kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubandanya zirwana urugamba. Ni mu gihe kandi inuganurwa ko hari amakuru y'ibanga avuga ko Perezida Ndayishimiye ngo yoba bashaka gukombora uyu mukuru w'igisirikare c'u Burundi riwe Prime Niyongabo. Mu gihe kandi Prime Niyongabo yarahera arengwa avuga ko Ndayishimiye adashobora kumukura kuri uyu mwanya bivanye nuko atari we yamushizeko, ndetse anavuga ko ngo azokurwa n'uwamushizeko. Nta wundi rero wamushizeko avuga ko ari Ponsier Gaciye Ubwenge. Ponsier Gaciye Ubwenge muramwibuka ko nawe ari mu basize bagize uruhara muri coup d'etat yakozwe mu mwaka wa 2015 agaca ahonga ubutegetsi bwa perezida w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Aba bose rero bavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza, akaba ari abasamuragwa rero bikanoganirwa ko rero
ibintu bitazokwigira vyoroha hagati ya Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo. Amakuru dufise rero avuga ko Prime Niyongabo yoba agira akomborwe ndetse ngo n'uwuzamusubirira yamaze gutegurwa, ariko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba atarabitangaza, ariko ayo akaba ari amakuru y'ibanga. Naho amasezerano ajanye no gukorana hagati ya leta ndetse n'abikorera ivyabo mu gusanura isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza ni bimwe mu biriko birigwa mu nama shingiranganje. Inama shingiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'indwi nzero y'umwaka ku Kirimba Ntare House Rushatsi, irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ku rutonde rw'ivyigwa hakaba hari integuro z'amategeko ndetse n'amabwirizwa 16 harimwo ndetse n'itegeko rishinga uburere bw'ubuvuzi hamwe ndetse n'ibitaro vy'uburere bushasha, ibijanye ndetse n'urupapuro rujanye n'ingene ngo horwanywa igiturire mu gihugu. Hari kandi itegeko ngo risubiramwo iryahora ngo ritunganya ivyo gutekaniriza kazoza k'abakozi, aho ndetse ngo hitezwe impinduka mu gahimbaza musiki ngo gahabwa abaja mu karuhuko k'izabukuru. Haraza kandi ngo kwigwa itegeko rishiraho ivyo kwisungwa kugira ngo hatangwe amakarata yo kwivurizako, hamwe ndetse n'itegeko nshikiranganji ngo riraba ivyakwisungwa kugira ngo hatangwe impapuro ndangamatongo zikozwe ku buhinga bwa none kandi zikingirwe n'ibindi. Biravuga kandi haraza no kwirwa itegeko rishiraho umugwi w'igihugu ujejwe gushira mu ngiro ingingo zihagarika zikanashira ku murongo ihungabana ry'igisata c'ubutunzi mu Burundi, hamwe ndetse no gukurikirana neza ingene amafaranga ava mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, amahinguriro ndetse n'ubudandaji ayavya mu nzego za gisirikare ndetse no kwivuna abansi muri kaminuza hamwe ndetse no mu gisata c'ubutungane ngo yoza arunganira mu butunzi bw'igihugu. Bikavuga ko rero ibi byose biraza kuba biriko birigirwa mu nama ko irabera kuri Intare House irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nk'uko ndetse n'amakuru ku rubuga abandanya abishikiriza. Reka dusubire kandi no mu yandi makuru biriko biravugwa mu bindi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye biba byagiye birandika inkuru zitandukanye dukunda kwisunga ikimenyesha amakuru ca Ejo Heza, aho zikiduha inkuru ziba zakorewe amatohoza kandi ziba zizewe, arizo natwe tugiye kubashikiriza kuri ino saha. Ico musabwa no gufyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo muze muraba mbere gusa kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri no chaîne yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaîne ibiri kirabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka twisungero inkuru y'ikimenyesha amakuru ca Ejo Heza yo kuri irigenekerezo ry'indwi nzero uyu mwaka, aho ifise umutwe ugira uti ijoro rya muntu urinde. Bamwe mu begereye Hussein Rajab bo mu gisagara ca Bujumbura barumiwe babonye umwe mu bahoze bakomeye mu ntagoheka za FDD yari yegereye Hussein Rajab asigaye agendana na General Adolphe Nshimirimana muremure canke Karebase, mu gihe kandi bari bazi ko kubwo amakuru bari barahawe ko muremure ari umwasi wa Mutama. Vyarabanse mu nda niko kwibira ibanga Mutama ko wa muntu wiwe wa hafi ubu ari Somambike wa Adolphe Nshimirimana. Mu mvo yiwe ntivyamutangaje Hussein Rajab yababwiye ko ayo makuru yayaronse. Yababwiye kandi ko kubera uwo muntu ari we yakiriye Adolphe Nshimirimana ku rubuga rwa FDD, Adolphe Nshimirimana nawe yahavuye amwiyegereza amwereka ko kuguma inyuma ya Hussein Rajab ataco ariko araronka ari uruhombo rukomeye cyane, mu gihe kandi ngo igihugu n'umugambwe yagwaniye bifise ivyo gufungura n'ivyo gusesa, nawe aca abona ko ari ukuri aragenda. Hussein Rajab yarabihanganishije ko urugamba ariko rwama rugenda hama hariho abahemuka ko kubera ukwihangana kwabagoye, ariko kandi ko ngo bitobaca intege bo ngo babandanya ibikorwa vyabo barimwo. Hussein Rajab babwira kandi ko bihanahana mu bantu bo muri systeme bose ngo ko uwo muntu
batakiri kumwe kugira ngo abamuheruka atarahemuka ntibaze bamwihende ko bibaza ko bagisangiye urugamba. Inshuro zitari nkeya babonye muremure yaba ari kumwe n'uwo yahoze ari uwa hafi ya Hussein Rajabu basangira urukanywa mu bibanza bitandukanye cyane cyane ku kirabu c'iwabo w'abantu, ahandi bakamubona batari kumwe na muremure mugabo kandi ariko agendera mu miduga y'iperereza. Vyari biteye ubwoba kubona kandi umuntu mwakoranye byinshi aza amabanga yanyu menshi ahindukira akaja gukorana n'iperereza, bivuze ko kubahwikira mu vyo murimwo aba ari igikorwa gitoya. Haheze igihe harateguwe urubanza rwo kuja kuganduka ku muvyeyi wa Hussein Rajabu mu ntara ya Muyinga. Umugwi wariko utegura urwo rubanza wari wagiye mu mpimba kuvugana na Hussein Rajabu kugira ngo baheraheze integuro zose, niho kandi baza babona wa muntu yama ari kumwe na Adolphe Nshimirimana abasesekayemwo. Abari aho barikanze ariko kandi baravye Mutama mu maso babona ariko aramwenyura. Wa muntu amaze kubaramutsa niho yaca ababwira ko mu vyo bategura vyose ikibazo c'umutekano wa Hussein Rajabu igihe azoba ariko araduga mu ntara ya Muyinga ariwe agifise mu minwe. Abari aho bakiriko baribaza ibibaye baza bumva Mutama abwiye umwe mu bari bajejwe umutekano we ko yoraba uko akorana n'uwo yaraje. Hussein Rajabu aca amubwira ati ariko ntihari bwagere ko uvayo. Abari barabwiwe ko yahemutse bari bahejeje kuronka inyishu y'ivyabaye mu gacerere ntangere. Kuva ubwo uwo muntu yaciye asubira mu bikorwa vya Romeo ukuri kwamye. Inyuma y'igihe gitoya haciye hatangura integuro zo gusohoka ibohero burundu kwa Hussein Rajabu. Uwo muntu kandi yarakoze ibikorwa bikomeye cyane kugira ngo ico gikorwa kigende neza. Umunsi wo gusohoka ibohero mu masaha y'umuhingamo niho Hussein Rajabu yamenyesha abiwe bari bafise ico bajejwe muri ico gikorwa ko aza kugenda uwo munsi ku mugoroba w'ijoro. Ni igikorwa cateye ubwoba abantu biwe kuko yategerezwa gusohoka ku mugaragaro agaca mu gisagara gushika ku rube rw'Uburundi n'ikindi gihugu kibanyi. Hirya no hino hanyagara abajejwe umutekano. Hageze isaha yo gusohoka ibohero, umukuru w'ibohero yarazaniye Hussein Rajabu imfunguruzo zose z'ibohero kuko yashaka kugenda arekuye abanyororo bose. Ariko kandi yahavuye abihindura kuko yibutse ko nubwo hariho abapfunzwe bazira ubusa yari yemereye kubarekura, ariko kandi hari harimwo n'abandi bapfunzwe bazira ivyaha bikomeye bakoze. Ico nico catumye Hussein Rajabu atugurura ibohero. Kw'irembo ry'ibohero bahasanze itsinzi ry'abajejwe umutekano banyagara hirya no hino, bakubise harazima bitwaje ibigwanisho bikomakomeye nk'abagiye ku rugamba. Bamwe begereye Hussein Rajabu baragize ubwoba babonye amashusho amwe y'ibihangange vyari bihagarariye ivyo bikorwa, kandi amakuru bari bafise yavuga ko ivyo bihangange biri mu basi bakomeye ba Hussein Rajabu. Aho hantu hari hahuriye imigwi itandukanye ishike kuri 3, bamwe bikeka abandi ko boba baje gutoba umugambi kuko umugwi umwe wose wari uzi ko abo bandi atari beza. Niho Hussein Rajabu yababwira ati aha nta mwasi ariho, kora ivyabazanye. Bamwe mu bari bavanye na Hussein Rajabu mw'ibohero bavuye ngaho bameze nk'abataye ubwenge kubera ivyo babonye, ku buryo bamwe bapfuye gukurikira Mutama kubera bamwizera, nayo ahandi ho bari babonye ko atarukiza rurimwo ahubwo bagiye kwicwa. Bagiye bajunjamye basubiye gukurako umunwa bageze mu kibanza bateguriwe muri ica gihugu kibanyi. Ibikorwa vy'umuhari Forebu bimaze gukomera,
umwe yahoze ari inshuti ya Adolphe Nshimirimana yarahawe kurongora ingabo zari mu bice vyegereye igisagara ca Bujumbura. Ibirindiro vyari bivanzemwo abasirikare basohotse igihugu ndetse n'abakiri mu gisirikare c'igihugu ariko kandi bakukira uwo muhari. Mu ntumbero yo gushimisha Hussein Rajab ko afise abahungu bakerebutse, uwo muntu yararonse amakuru y'abategetsi bari bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza bagira bafate urugendo baduga mu ntara za hagati mu gihugu, aca abona ko yobakuramwo bamwe kugira ngo ubutegetsi bumenye ko Forebu yabaswayemo. Ikindi nuko hari haheze imisi uwo muntu avuganye na bamwe mu bategetsi bahoranye muri CNDD-FDD bamubwira ko atanguvu Forebu ifise zo gushika mu gihugu kuko batoronka aho baca atani ibigwanisho bikwiye bafise. Yashaka kubereka ko Forebu iri ku musaya w'inzu kandi ishoboye gushikira uwo ishatse wese. Amaze kubimenyesha Kizigenza niho Hussein Rajab yamwihaniza ko yihenze hakagira n'uwatera ibuye muri abo bategetsi aca yibonera ko. Mbere aramugabisha ko izo ngabo ziwe zidasubiye inyuma kure y'igisagara ca Bujumbura, aca atanga itegeko mu nzego zijejwe umutekano z'igihugu zize kubakuraho kandi nabi. Hussein Rajab yamubwiye ko abwiye ati wowe ubona abo bategetsi bagenda bamwe batyoza izina ryanje ariko kandi muri bo ntuzi abiwanje abaribo kuko iryo nibanga ntasangira n'uwo ari we wese. Nka wewe twategerezwa kubitahurira kumwe wisunze ivyo umaze kubona. Gushika ubu munsi kumenya abayoboka Hussein Rajab bari mu nzego z'igihugu ni akasamutwe, kandi hakaba hari abartyoza izina ryiwe ntihagire ico baba, ndetse n'ababigerageza kubera kwigana abandi vyakwegeye akarambaraye. Gushaka kumenya ivy'iryo banga ry'abayoboke b'intare y'urugamba ni nko kwihweza ishusho y'umuntu mw'ijoro rya muntu urinde, bigatuma ndetse ushobora kuhahurira n'ivyago bikomeye. Iyo rero ni intahe twariko turahabwa, ni ivyanditswe n'ikimenyeshamakuru ca Ejo Heza w'igenekerezo ry'indwi uku kwezi. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha, tuza gusubira amakuru raza kubageza uko gusa mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba mbere kuri notification zijanye n'amakuru mashasha turiko turashaka kuri no chaîne yanyu ya YouTube Isange TV chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza ururimi rw'ikirundi.